Bakunzi b'Imana, mwebwe mwese mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Muri kumwe na Furera Olivier Nduwimana, w'uwasamwe ataga icumuro, wo mu muryango w'abavukanyi ba Bikira Mariya wo ku musozi wa Karumeli, mu majambo make abakarume. Nkaba mba mu mubano uri imbere ya Cathedrale Regina Mundi, nkaba kandi niga mw'iseminari nkuru y'i Bujumbura. Muri kano kanya kahariwe ikiganiro c'ishure ry'ubweranda, tugira ngo uyu munsi twigishwe na Rafaeli Kalinowski Mweranda wa Yozefu Mweranda. Ego bavukanyi, iyo turiko turazirikana ubuzima bw'umweranda uwo ari we wese, turarema. Tukibwira tuti, egome, kuba mweranda birashoboka. Nkako, abo beranda baba babayeho nkatwe, bagaca mu bigoye nkatwe, mbere rimwe na rimwe bagaca mu bigoye kudusumbya, ariko ivyo vyose ntibibakure ku Mana, ahubwo riho bikabegereza Imana ukuruta. Uyu Rafaeli Kalinowski Mweranda wa Yozefu Mweranda agira ngo atwigishe, yavukiye mu gihugu ca Polonye, akaba yashengeye i Bukama, ari umufurera n'umusaseredoti w'umukarume. Rafaeli yarabaye umusirikare, araba imbohe, araba mu munyororo, araba n'umukarume. Ubweranda bwiwe ntibuboneka gusa amaze kwinjira muri Karumeli, ariko akiri umusirikare, aho yari imbohe, hose yarerekanye ubweranda bwiwe. Ibyo bavukanyi bidufashe gutahura ko aho umuntu ari hose, mu mugwi wose akoreramwo canke arimwo, arashobora kuba mweranda, mbere aranabitegerezwa. Ntihakagire rero wosubira kubona umengo ubweranda bwagenewe bamwe bamwe. Oya, Imana ibwira bene Israeli, ibwira na twebwe iti, nimube beranda, kuko ndi mweranda, jewe Umukama Imana yanyu. Mwovyisomera muri bene Levi, kigabane c'19 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka kabiri. Ntibisobanura Imana ntisobanura abo baberanda n'abatoba beranda, ariko idutumirira twese gusa nayo. Rafaeli Kalinowski Mweranda wa Yozefu Mweranda rero, wewe agira twigishe, nta bitabo by'ubuhinga canke birimwo inyigisho ndoramana bihanitse yanditse. Twoca twibaza tuti, none atwigisha mu buryo buhe? Igitabo ciwe kitwigisha n'ubuzima bwiwe nyene. Erega na Papa Paul wa gatandatu Mweranda yarabitwibukije, aho yavuga ati, bugisi ya none ntikeneye ahanini abigisha bakoreshejwe amajambo, ahubwo ariko irakeneye ahanini abigisha bakoresheje ubuzima bwabo n'akarorero keza. Si ukuvuga ko bidakenewe kwigisha n'amajambo, ariko ahadutumirira kugira ngo adutumirira ko ibyo twigisha twobigendera. Ubuzima bw'uyu mweranda Rafaeli Kalinowski ni burebure nk'uko nabivuze. Ubweranda bwiwe bwaribonekeje atarinjira no muri Karumeli, akiri umusirikare canke n'igihe yari imbohe. Kubw'ivyo rero, uyu munsi mu nkundire turabire hamwe ivyaranze ubuzima bwiwe, kuva kivuka gushika asohoke ibohero. Hanyuma ubutaha naho tuzokwihweza ubuzima bwiwe bwamuranze amaze gusohoka ibohero gushika yinjire muri Karumeli. Duhere rero ku gice ca mbere turabe ubuto bwiwe hamwe n'umwijima yagize mu vy'ukwemera. Rafaeli Mweranda, izina bamwise akivuka ni Yozefu Kalinowski. Kubera ko mu minsi iheze ugize indagano mu miryango imwe imwe y'abihebeye Imana n'abakarume barimwo, wahindura izina ukitwa irindi, Yozefu Kalinowski nawe nyene yaciye yitwa Rafaeli Kalinowski wa Yozefu Mweranda,
amaze kwinjira muri Karumeli. Yosefu Kalinowski yavutse mu 1885 i Vilnius. Uyu munsi Vilnius n'umugwa mukuru wa Lithuania. Ariko igihe yavuka Yosefu, Vilnius yari cari kimwe mu bisagara bigize igihugu ca Pologne. Se wiwe yitwa Andrea Kalinowski, nyina wiwe nawe akitwa Yozofina Polonska. Wari umuryango wifashe kandi w'abantu bize, kuko Andrea se wa Yosefu yari asanzwe ari umwigisha. Yosefu ntiyaronsa amahigwe yo kwihweza nyina wiwe, kuko amaze iminsi mike amwibarutse, Yozofina yaciye yitaba Umuremyi. Yosefu yari umwana wa kabiri. Se wa Yosefu acazana umugore wa kabiri, ariko n'uwo wa kabiri ntiyatevye kuko bamaze imyaka 7 bubakanye, yaciye ashengera ibukama. Ashengera asize abana 3 biyongera kuri bamwe babiri b'umugore wa mbere. Andrea se wa Yosefu Kalinowski ntiyarambiwe, yarazanye umugore agira 3 yitwa Sofia. Uwo Sofia yaje kubaka afise imyaka 19 yonyene. Baraheza bavyarana abana 4 biyongera ku bandi 5, baca baba bose hamwe abana 9. Sofia rero yabereye abo bana bose, baba abo yabyaye n'abo yahasanze, umuvyeyi w'ukuri. Ntiyasobanura ngo akunde abo yabyaye, abandi nabo ngo abaturubike. Emwe yobera akarorero abagore bubakana n'umugabo yabuze umugore wiwe wa mbere, abo twita ba mukase. Burya si bose bama barerana urukundo abana bahasanze, ariko bategerezwa kubarerana urukundo, kuko sibo bavyigize ngo babure nyina wabo. Mbere burya ngira niyo batamubura kumbure, uwo mugore agira kabiri canke karenze, yosazi iwabo. Yosefu rero yarakunze cane uwo mukase Sofia, amwita mbere mama wiwe agira 3. Niwe yahanuza vyinshi mu bijanye n'umutima, cane cane igihe yabari mu mwijima mu vy'ukwemera. Yegereje gushikana imyaka 9, Yosefu Kalinowski yaratanguye ishure, atangurira aho se wiwe yigisha. Yabaye umwana aciye ubwenge cane, yama yaronse uko umwaka utasha agashimwe kw'ishure. Ni nyuma y'igice ca mbere c'amashure yararonse agashimwe k'umudari w'inzahabu. Ariko ntiyaraciye ubwenge gusa, yigenzana neza. Egome, si minsi yose umwana aciye ubwenge mw'ishure yigenza neza. Harabusanga baronka amanota nka yose kuri yose, ariko indero ikaba ikibazo. Abanyeshure nobasaba ko mwofatira akarorero kuri Yosefu Kalinowski. Iga neza kandi n'umwete, ariko ntimwibagire no kugira indero runtu, kuko amanota ntaco yobamarira mu gihe mu buzima mwoba mwigenza nk'uduhene two muci. Mu nyuma Yosefu yarabandanije n'amashure yisumbuye, ayabandaniriza kure y'igisagara c'amavukiro. Yabanje kwiga ibijanye n'ibinyabuzima n'ivy'uburimyi, avyiga imyaka 2. Inyuma y'iyo myaka 2 acaja kwiga mu mahanga, mu gihugu c'Uburusiya, igihugu cari gikolonije Pologne, igihugu c'amavukiro yiwe. Aho rero yarahavuye ahigira ibijanye n'ivy'igisirikare. Ni muri ico gihe yari kure y'umuryango, yatangura kugira umwijima mu vy'ukwemera. Bukebuke aradebukirwa n'ivyo gusenga, atangura kumva atabona neza iyaja n'iyava. Ntiyumva n'ico Imana yobimuhamagarira. Gusa akiri mu mashure makuru yari yarigeze kumva ijwi rimuhamagarira kuba umusaseredoti, ariko aragirengagiza. Ego cane muvukanyi,
na wewe birashobora kugushikira ukaja mu mwijima mu vy'ukwemera. Ntiwihebure. Kimwe gusa raba ko bitavuye kuri wewe, nk'akarorero kubera igicumuro wagize umugenzi, canke kubera utagiha umwanya igisabisho, utagisoma ijambo ry'Imana n'ibindi. Bigushikiye kandi uririnda guca utana n'akabando ivy'Imana, ahubwo riho uvuga uti bwira canke bwirabura, nta wundi nohungirako atari Imana y'umukiza wanje. Yamara rero ni muri ico gihe nyene Yozefu Kalinowski yatangura kugurukira abandi, akabona ko gusoma ibitabo bidakwiye, ariko ko akeneye abandi nabo bakamukenera. Umunsi umwe ariko aratembera yarumvise uruyoya ruririra mw'ishamba, nubwo bari batayeyo. Emwe bavukanyi, ubugizi bwa nabi si ubwa vuba. Mbega utwo tuyoya dutabwa tuziriki, aho nyene tugatabwa n'abo dukingiye, tudashobora no kwigwanira. Ni igicumuro kigoye cane. Rafaheli rero yaregereye aratora urwo ruyoya, hanyuma mbere rurakura, nuko aba ararokoye ubuzima bwago. Rafaheli Kalinowski nk'uko nabivuze yarabaye umusirikare. Turabe igice ca kabiri Yozefu Kalinowski nk'umusirikare rero. Yozefu Kalinowski nk'uko yari yagiye kwiga ivya gisirikare mu Burusiya, yahavuye aba umusirikare w'ico gihugu nyene, igihugu atari ic'amavukiro yiwe. Nico gihe nyene yari umusirikare yagumye afasha abandi. Yarafashije umwana w'umuhungu w'imfuvyi, aramurihira amashure. Mwikete yandikiye uwo bavukana, Yozefu Kalinowski yamubwiye ko yironkeye umwana atamugore afise, ivyo ngo bigasa n'iroza ritagira amahwa. Yozefu Kalinowski yaruguruje kandi ishure ry'abana bahebwe, aho yabigisha ku munsi w'Imana ikatikisimu. Yarubakishije kandi atelier aho yaheza akabigishiriza ibijanye n'imyuga. Ego cane, umuntu arakeneye ivy'umutima n'ivy'umubiri. Hambavu yo kwigisha ikatikisimu, yarabigishije n'imyuga yobafasha kwiteza imbere. Nguko ukorera umuntu yuzuye. Mbega muvyeyi unyumviriza, umwana wawe uri umurera mu kumuha ibimutungira umutima n'umubiri, ubwo ntibishika ugasanga umwigisha gusa kuvuga agafaransa neza, umwigisha gufata ku mutwe udupoeme n'ibindi vyinshi, ariko ntumwigishe kuvuga agasabisho. Kumbure uhavumbwira uti nta utanga ico adafise, naje ntaco nsanzwe mvuga. Naho yakora ivyo vyose rero, Yozefu Kalinowski yaramaze imyaka myinshi ataronka isakramento ry'ikigongwe. Niho umunsi umwe yegera ahabonye intebe ya penetensiya, arafukama yibaza ko hari umusaseredoti, ariko agira atangure kuvuga ibicumuro vyiwe, aca arabona ko ata musaseredoti ariyo. Ivyo vyaramubabaje, ariko vyoba vyarongeye kuvyura muri we ka gatima ko kuba umusaseredoti kari kigeze kumuzamwo aciga amashure. Mu 1859 Yozefu Kalinowski yararungitswe gukurikirana inyubako y'inzira y'ivyuma chemin de fer yi Kursk Kiev Odessa. Hari ahantu hatekanye ata abantu benshi bahaba. Iminsi yahamaze yamubereye akaryo ko kwiyumvira ku buzima bwiwe, kuzirikana ku buzima bwiwe. Ivyo vyaramufashije kandi kugaruka ku mico n'imigenzo Kristo yari yaramenye kera atarinjira muri wa mwijima w'ukwemera.
yaciye mbere atangura no kuza aritura umuvyeyi Bikira Mariya. Mu nyuma bamurungitse kuba umukuru w'igisirikare mu karere kamwe mu turere tugize Uburusiya. Ariko ahaba yijiriwe ababaye bivuye ku kuntu igisoda yarimwo l'armée cariko kiburabuza ekleziya kikongera kigacura bufuni na buhoro abo mu gihugu ciwe c'amavukiro arico Polonye. Yaciye afata ingingo yo gusezerera igisoda c'Abarusiya yarimwo kubera ivyo kiriko kigirira bene wabo bo muri Polonye bibi. Hari mu 1863 yavuze ati ariko arasezera, yavuze ngo sinobandanya kwambara umwambaro w'igisirikare c'Abarusiya mu gihe umutima wanje utuntuye kubera amaraso yabo dusangiye igihugu ariko araseseka aseswa na mwebwe. Mu 1863 rero abo muri Polonye barahevye barita baratangura kugwanya abo Barusiya babarembeje. Yozefu Kalinovski nawe nyene ntiyabaye sindabibazwa muri ico gikorwa. Gusa kuri we ntiyarashigikiye ko borondera ubwigenge bwabo babanje gusesa amaraso. Avuga ati Polonye irakeneye kubira icuya aho gusesa amaraso. Polonye irakeneye kubira icuya aho gusesa amaraso. Yozefu Kalinovski yahavuye rero yifatanya n'abariko baragwanya Abarusiya, mbere araba na ministre wabo mu karere ka Vilnius. Twokwibaza tuti none uwo mweranda yoba yavyitwayemwo gute? Nk'uko tuvyiganirwa n'uwamwiboneye, Yozefu Kalinovski igikorwa ciwe cari ico kubuza abandi gukora ikosa no kurigiramwo uruhara, mugabo bakemera kurinda inkurikizi badataye ubwoko ngo bagume bidodomba. Yabigisha ko urugamba rwabo rwoba rwo kwigisha abantu gukunda igihugu, kudata umuco wabo, kudaheba ururimi rwabo rw'amavukiro no gukunda igihugu. Ariko rero bagenzi we baramugizeko amakenga, bibaza ko yoba ariko abaronderamwo amakuru ashira igisoda c'Uburusiya yahoramwo. Yozefu Kalinovski yabishuye ati ntaco, tuzoraba uwitangira igihugu gusumvya abandi. Ni mw'iyo minsi nyene, inyuma y'imyaka 10 ataronka isakramento ry'ikigongwe, yaheze akarironka. Aca ashaka kwihebera Imana, atangura kurondera uko yokwinjira mu miryango imwe, yahera mu Bafransiskano araja no mu Bakapisi n'ahandi n'ahandi. Ariko ni mw'iyo minsi yaca afatwa n'igisirikare c'Uburusiya. Rero turabe ubwa gatatu ubuzima bwa Yozefu Kalinovski mw'ibohero. Mwijoro ry'uwa 24 rishira uwa 25 ntwarante mu 1864 abasirikare b'Abarusiya baramufata baca bamujana kuba baramufungiye mu gasho mw'ibohero bari bihaye mu nzu imwe mu zigize inzu z'umubano w'Abadominikano. Yozefu yagirizwe ibintu bikomeye, kuba yarigeze kuba umukuru mu gisoda c'Abarusiya, ubu naho akaba umukuru w'abakigwanya. Yozefu Kalinovski yari yiteze ko agiye gucigwa urwo gupfa. Mu kurindira urupfu rwiwe yarurindira mu gisabisho. Yavyuka isaha 11 z'agatondo gusenga, akagira igisabisho c'agacerere. Eka mbere avuga ko n'imisa yashobora kuyumva ari mu kumba afungiwemwo, kuko kari kegereye agasengero k'Abadominikano. Imbere yuko kuryama naho
yariheka ku muvyeyi Bikira Mariya, akaririmba amazina ya Bikira Mariya, hanyuma akamera nk'uwugorora imitsi, hanyuma akiryamira. Bamwe mu bo bari bafungiwe hamwe baramutwenga. Nuko rero Yozefu bagira bamucira urwo gupfa, ariko baravye igihagararo ciwe n'ic'umuryango wiwe, mbere n'akahise kiwe, baraheba kumucira urwo gupfa, baca bamuha igihano co kumuha imyaka 10 ari mu bikorwa biruhije mw'ishamba rya Siberiya. Muri iryo shamba yajanywe ko nk'imbohe, yarerekanye ubweranda budasanzwe, yagumanye wa mutima wo kwitangira abandi. Yarazi ko umuntu aba umuntu yuzuye mu gufasha canke gukorera abandi. L'homme atteint sa plénitude dans le service des autres. Nkako ijambo ryaranze ubuzima bwiwe niri: servir les autres pour Dieu, servir mon prochain pour Dieu. Gufasha abandi ndabikorera Imana. Yozefu Kalinowski yasenga Imana avuga ati: Mana yanje, ntegerezwa kubaho, mfasha mbeho ku bwawe, nkora ibikorwa by'urukundo, nitangira abandi nk'uko watwitangiye. Yaritaho cyane abana bahebwe n'abandi bose bari mu bibazo. Mu gihe naho bariko bacira imanza abandi, Yozefu Kalinowski yama yemeye ko amakosa yose ari gwiwe kugira ngo akize ubuzima bw'abandi. Bari nko mu rugendo, yararaba barushe akabarasanako, abagwaye nuko agakoresha udufaranga afise mu kubaronderera utwo bokwihereza. Iyo bishitse naho bagatanga igikorwa kiruhije, igikorwa kigoye, Yozefu Kalinowski yaba uwa mbere mu kugikora. Icamuha akanyamuneza nuko abandi bomererwa neza naho wewe yobarushe. Ego cane twomufatira kakarorero. Icamuha akanyamuneza nuko abandi bomererwa neza naho wewe yoba arushe. Nivyukuri muri ubwo buroko, muri ako gasho, muri iryo bohero, Yozefu yarahabereye umweranda, yarahakomereye mu kwemera. Eka mbere n'abantu bose bahaza bifuza kwicarana nawe ngo baganire nawe, nkako bamwita umweranda. Ikindi twomenya nuko Yozefu Kalinowski yahora yigisha abana ikatikisimu mu gihe aronsa akanya, akabategura gutyo kugira urusangi rwabo rwa mbere. Igitangaje rero bavukanyi nuko igihe arekuwe kubera imyaka bari bamukatiye ayihejeje, Yozefu Kalinowski yariyongeye iminsi yo kuba mw'iryo bohero kugira ngo aheze urutonde rw'inyigisho za katikisimu ziteguwe yari karatanga kuri rwagwaruka. Mbega yemwe, izo ngoga yazikura he? Nta handi yavoma ubwo bukomezi atari mu gisabisho. Yozefu Kalinowski avuga ati: isi irashobora kumbuza byose, ariko haraho idashika kumbuza igisabisho. Iryo jambo rirahambaye bavukanyi. Avuga ati: isi irashobora kumbuza byose, ariko haraho idashika ntishobora kumbuza igisabisho. Yozefu Kalinowski yafata ico gihe cyo kuba imbohe nk'umwiteguro uzomushikana mu buzima bw'ihevyi. Yahavuye rero arekugwa inyuma y'imyaka 10. Bavukanye mu gusozera novuga nti Yozefu Kalinowski aratwigishije ko mu bigoye no mu vyoroshe umuntu ashobora kuba intungane bushitse. Umuntu ntata ubwoko, umuntu ntabe mpemuke ndamuke. Aratwigisha kandi ko aho umuntu ari hose, aho akorera hose, arashobora kuba mweranda.
aha abavukanyi twokwirinda kuba dufata imigwi imwe y'abantu nk'uko umengo nta ciza cova iwabo. Icaranze ubuzima bw'uyo mweranda ni ugufasha abandi, kuba umusuku w'abandi. Ivyo vyamutumye abantu bose bamwegera batamutinya. Eka raba na twebwe uyu munsi tumwibukana iteka n'icubahiro. Ego cane, igihagararo nyaco naho gihagaze, ntigihagaze muko kuntu abantu bo kubona bagahunga. Tumufatireko akarorero natwe, maze aho turi hose twame twitangira bene wacu. Ese natwe twokwigana umukama wacu Yezu Kristo, wewe aho yaca hose yagenda arakora ivyiza, maze natwe aho duca hose tugende turakora ineza. Ese bavukanyi, umunsi twarangije ubuzima bwacu hano kw'isi, abasigaye bo twibukira kuco twamaze c'iteka, aho kutwibukira ku muruho twabateye, ku ngorane twoba twarabateye. Ese umwe wese yokwama aharanira gusiga izina ryiza ahaciye hose, maze ukabana neza n'abandi, ugakora ineza igihe cose ubishoboye, maze gutyo ubuzima bwawe hano kw'isi buzoba bwaragiriye akamaro bandi, hanyuma nawe uzoheza uninahazwe mw'ijuru, uronke impera yagenewe abatoni b'Imana, kuko wayibereye intungane bushitse. Bavukanyi, reka uyu munsi dusozerere ngaha. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Mwari kumwe na Furera Olivier Nduwimana, umukarume muhezagirwe.